You give me love I never see. You that girl I never see. Girl I never see. Again ndahitse no stop cyambere mbi naravye kwanza amatitre. Mwese menye mu Burundi n'amatitire musanga guma garuka I love you ndagukunda ntuncike ibintu nk'ivyo. Ndavuga ati ifoke nkrea ikintu nyine batamenyereye mu muziki wacu. Mpamvu nawe ise no stop mbere benshi mu no stop baza yuko ari amabifu urumva ibintu nk'ibyo cyo nababwira ibikorwa biriyo kandi byinshi kandi vyiza gusa kya kintu cyose gifise umwanya wacu so ntafata ubunyene ngo ndiko ndasohoye indi ndirimbo no ndindire kwanza mbere abafanzi no bama program kubwira ati nei duwe kandi ikindi kintu kimeze gute kiri romantique gitambika kimeze gute gwashimenya na ukuntu ucukora. Hello, kwa kundi nyene musanzwe mubizi ni Atronis Promoter. Uyu munsi murayibona twabazani imwe mu mpano iri kirabikora neza muri Buja Flavor. Twarababwiye yuko tugiye kubazanira impano iyo ari yo yose ibiri kirakora. Nkuko mubibona rero ntiriwe ndabarambira turi kumwe na Nay Chris. Ushobora kwibaza mbega uwo mustare nuwa hehe bimeze gute? Reka tumuha akanya yivuge abanza baramutse hama yivuge Nay Chris ninde turakura mu kici. Ya ndabaramukije namwe hama nitwa Nay Chris ngamba ndumu musicien ngamba namuka mu ntara ya Bujumbura mu Kamenge. Yep. Ya Nay Chris watanguye kuririmba ryari nijyari wumvise ufise impano yo kuririmba? Yep, natanguye muri 2014 kuririmba ndatangurana n'umugenzi wanje nyine mu isite gusa icyatumye tutabandanyije turirimbana nuko nari mfite timu yanje Jagaban team. Rero birashika ndatwara ide yo kuririmba muri team ndababwira abagenzi kwero umugenzi ntitwasangira team imwe byasaba yuko tuca tuvangurana nawe. Yap, twarimba muri team 2014 15 jusqu'à 2017 turaraba icyo tumaze gukora naho tugeze turabona yuko nta turashika dufata strategy yo kuraba ukuntu twotangura muri 2021 haririmbe umwe tugere Kaler Sorome nibisigura yuko ngo tuvuye muri team no twaje muri team gusa umwe aririmba bikunze tukarimba kandi turi ensemble comme team. Yap, no muri 2020 muri Novembre naciye nangura gukompoza ndakompoza ama max le 18 niyo natanga gusohora no stop niyo ndirimbo yanje ya mbere. Yap. Ya Nay Chris iyo Jagaban team mbega yari yo gutamba yari bisanzwe ari kuririmba byari bimeze gute? Ya pomfete iyo Jagaban team twaririmba tukagira ibintu by'ama fashion byo kwambara. Yap, ibintu nk'ibyo. Turabonye indirimbo yiwawe urazanye indirimbo yiwawe ariyo wise No Stop. Kubera iki No Stop? Niyihe inspiration ya No Stop wayikuye kugira ngo ufate iyo titre uyite No Stop? So okay, kugira ndahitse No Stop cyambere mbi naravye kwanza amatitre mwese menye mu Burundi n'amatitire musanga guma garuka I love you ndagukunda ntuncike ibintu nk'ivyo. Ndavuga ati ifoke nkrea ikintu nyine batamenyereye mu muziki wacu. Mpamvu nawe ise no stop mbere benshi mu no stop baza yuko ari amabifu urumva ibintu nk'ivyo. Umva ni creation nagiye kuzana hama inspiration aho yavuye ndafise producteur nyene twadufashanya nagiye nyene turicara hatanga kubita beat ndatangura kwandika turafashanya kwandika bas ndirimbo iraheruko nyene twita No Stop. Ya No Stop. Ya uraje ku nguvu nyinshi bimwe muri byinshi bamwe mu bo basanzwe bakunda kwitaba underground cyangwa aba upcoming badakunda kuronka ariko Nay Chris araje kuri No Stop yiwe arose support idasanzwe ku ma media ku ma TV online media mu majamake ama radio ama TV online n'ibindi bintu byose bigiye bitandukanye. Mbega wowe wavyakiriye gute niyihe strategy wakoresheje kugira ngo uronke iyo support nk'iyo mu gihe ari indirimbo yiwawe ya mbere? Mbo icambere mbere vraiment ndabashimiye bose bamfashije kucereke chama media no ku ma radio hama ikintu nakoresheje suvuga ngo nakoresheje inye no narondera nyene gusa umupresent ngamwe indirimbo yanje gusa bavuga ngo ikintu ciza kiridandaza sinovuga yuko ngo nagiye gutanga amahera canke ngo nagize ama connection manini sana no narabahaye gusa barayivuza nyene ibintu nk'ivyo.
yep. tukiraho nyene kugira ngo bamwe mu bo turiko turabwira ntibumve ivyo turiko turavuga nk'imigani akapera kugira ngo tubandanye n'ibibazo vyacu. Yep, say you give me love I never see, you that girl I never see, girl I never see. Hey, bati girl ngunu bane nanje, nyaruka ngunu biwanje, yeah, iwanje. Hey, ukanaka Africa, sishaka gutana nawe, girl nawe, cause uri umukobwa mwiza uteye neza karabo keza, my baby girl uteye neza. Yep. Ya tugerageje kumviriza indirimbo yiwawe wavuze yuko benshi bakunda kwita indirimbo za love ndagukunda ibiki nibiki ariko ukaba wayise no stop. Ako tugerageje kumva mu ndirimbo yiwawe no stop turumva mwo guhayagije sister canke umukunzi wawe, mbega no stop no guhayagiza umukunzi wawe bihuriye he? Ya biratandukanye. Deja je naririmbye sije ijana kuno mbo umva mu rukundo rwacu our love is not stop, umva naguhagarika urumva. Ya urukundo rwanje wawe naguhagarika, urukundo rwawe wanje naguhagarika, urukundo rwacu naguhagarika, ibintu nk'ivyo. Rero vuze uko ko mudagarika seki ivyo guha kwanza gwa ibintu vyiza urumva ifuke cyo kumuhayagiza kiba kirimo nico nyene. Uraje n'inguvu nyinshi novuga ngo benshi bamwe mu bakunzi b'umuziki ndundi bamaze igihe bavuga yuko bamwe muri new generation bariko barakora novuga ngo amantu zeye ingene baririmba bisa nuko baba baririmba co kimwe. Cyane baravuze yuko umuririmbyi Oleg bambe Berry Music na Wiz Design nawe muri mu bantu bariko bararirimba ibintu mengo ntibisa, ariko ugerageje kumviriza Frozen umengo ni ibintu bimumbega wowe bivuga kwiki? Ico kuri ico kintu je na commentaire no gitera ko kubera kimwe wese arafise ukuntu yandika, arafise inspiration ziwiwe, arafise igiji wiwe novuga ngo yandika ngo arabiye kuri uyu no kino mwese afite inspiration arege ibishogo sanga inspiration zirahuye no kwandika meme na melody byashobora gushika. Yap ugasanga wa compose me uravye ma melody ugasanga na melody zuyu ivyo birashika kandi sirimwe sikabiri ni ibintu bikunda kuba. Yap tukiraho nyene uravuze yuko melody y'umuntu umwe wese yiwe ariko hari gihe bishobora gushika bigasa, ariko tugiye kumva This is Burundi ariko mu ndirimbo zanyu turumva mu mengo harimo akantu ko mu Rwanda ukuntu harimo akantu ko sinzi impamvu, mbega ikirundi kiragoye ugishize mu ndirimbo ntigisoma bimeze gute naho ikinyarwanda n'ikirundi bishaka gusa? Ya narinje ikirundi gusa kimwe nuko ndakunda sana gukurikirana imiziki yo mu Rwanda, niyo mpamvu kenshi musanga n'amaritime yanje uko nagenda usanga nyene agenda n'icyo kimwe no mu Rwanda. Ya tukiraho nyene hariho umuririmbyi bita Davis D wo mu Rwanda, ngerageje kumva jewe ivyo nivyo wanje si ivy'abandi, numvise yuko umengo hari akantu kaza karahura na voice yawe, mbega yoba ari wo muntu ni wowe warakuye ko inspiration cyane? Sinavyo kwa Davis D naranditse gusa voice nuko nanditse vyarahuye, ari indirimbo compose ukabona ati indirimbo bikenewe yuko ndayiririmba na base ninduvuga ati inye kenewe yuko nduga urumva rari yu ushobora kuduga usanga inoto afatiye ko zihuye n'uzundi muntu. Yap ya wowe nka Nay Chris n'uyuhe muntu ubona yuko benshi bakunda kuvuga ngo yakwenspire, n'uyuhe muntu wakuye ko inspiration? Iyo ndirimbo apana iyo ndirimbo gusa, umuntu ushobora kuvuga ati umuntu wese mukuza mu muzika aravuga ati jewe kare narumviriza indirimbo za nakazi kanyohera, niwe yatumye numva yuko noririmba, niwe yatumye numva yuko noririmba. Encore iyo umuntu wakurikirana gose no mukuririmba usanga uri kuraririmba nkuko asanzwe aririmba, we nawe n'uyuhe muntu wakurikirana gose mbere twovuga yuko yoba yatumye ariwe ugira inspiration kuri uwo muntu? Bon fait je umuntu nkurikirana sana imiziki yiwe yitwa Syntax no mu Rwanda, kandi wumvise uko naririmba kandi uko ndirimba biri different sana, niyo mpamvu nakubwira ati ngo je inspiration nayikuye ku muntu nkurikirana sana. No bon fait gusa ya inspiration no stop yaraje kujya nyene urumva
ndarimba kujya nshino kubwira ngo nayikuye kuri uyu cyangwa ngo voice cyangwa ngo melody no wapi vraiment. Ya mbega iyi ndirimbo yiwawe non stop wowe ufise projet yo kuyikorera video canke bimeze gute tuzoguma tubona iyo audio nyene? Bo projet video irahari gusa nuko nyine uburyo byaraboneka. Bo ndafite projet video sino kora audio ngo mesha muto yo kunzo kuma gusora ama audio. Ndafite projet video gusa Imana ifashije ngaronga amahera ndashaka gukora video yayo. Muri kano kanya Nay Chris yoba ari umuntu asanzwe akora ku giti ciwe canke arafise abandi bantu bamushigikiye bimeze gute? Yap mu bisanzwe ndi kwa DJ nyene gusa ndafise abantu aba brother nyene bafasha mu bikenewe. Ndafise aga staff nyene gatoya ku mwisite bavuga ati man ibintu bigenze kunuku nambari 5000 nzoguha urabukunugira kugira ngo usoye indirimbo. Yap bariyo. Mbega Nay Chris uravuze yuko nta bantu bagufasha ariko urafise staff yiwawe isanzwe iri hafi yiwawe. Uwo shaka gushigikira Nay Chris yo mukura hehe nihe hantu yoca nka direction yo mushikana kuri Nay Chris? Uvuze kunshigikira uvuze kumfasha ko management cyangwa kumfasha nk'indirimbo imwe cyangwa video sinatawiye neza ikibazo wambaje. Iyo tuvuze ko gushigikira nimba hari umuntu aje akavuga ati jewe ndafise uburyo bwo gukorera indirimbo imwe no abagushigikiye hariho no kugushigikira akaza akavuga ati cenzo komanda gufata mu mugongo igihe cyose uzoba ufise ikintu ushaka gushira hanze. Ambo social wanje ziroroshe ni Nay Chris Facebook, ama Instagram ni Nay Chris 257, Twitter Nay Chris kujya nyene ashaka kundondera tukayaga. Ya nkuko twamye tubikora uraje mbega nta muri no mwaka wa 2021 ufise projet zihe na cane mu bikorwa vya biri muri stock nimba hari indirimbo wowe ufise muri stock wowe ufise indirimbo ziri muri stock canke ni yonyene no stop tubonye? Bo projet zirahari nyinshi, projet zirahari gusa kenshi kigura n'uburyo ncerekiye uburyo nanje indirimbo zirahari kandi nyinshi. Ndafite projet nyinshi gusa Imana ifashije nkaronka amahera muzobibona. Zirahari projet. Ya projet zirahari Nay Chris nakaheka ni kihe kintu wobwira abakunzi bawe n'abakunzi b'umuziki ndundi mu gihe ubona yuko uri mu bantu bari cirondeza nibihe bintu wosaba abakunzi b'umuziki ndundi mbere n'abarundi muri rusangi nk'ico basaba kugira ngo bagukorere nawe ushike ku ndoto ziwawe ushike aho benshi babifuza gushika? Bo ikintu cyambere no saba kwanza abakunzi b'umuziki ndundi ncerekiye ama social media hari umuntu usanga urungikira link akagusaba indirimbo. Ivyo bintu vraiment turabikunda kwigora basi. Cyo ni cyambere cya kabiri kugira share vraiment kugira share parce que kuronka views biragoye sana muri iki gihugu cyacu kubera benshi usanga batari interesse sana na YouTube. Umfite yumvise gusa naso indirimbo atashaka ngo imanda yumve aho nyene. Cya kabiri kireke aba present ku ma radio cyane ari ukuntu utari indirimbo yawe biva n'ukuntu ukiri underground urumva ngo sanga waso indirimbo nziza me kugira bakuvuze akabona akantu ko kuvuga ati aracari hasi ibintu nyivyo. Cya gatatu ni kuri mwebwe nyine aba promote aba TV online mukatugira ibigeno byinshi sana ni murabe ngo uyu ni star uyu ni underground yapfivyo genda bon. Ya mbega mu rugendo rw'iwawe rw'umuziki biramaze gushikira ugashira indirimbo yiwawe umujournaliste wo kuri radio kanaka ukayimwumvisha kanka kuyivuza kandi wayimushiriye? Mbona ibihashikira ndazitwara bakazivuza me uko bazivuza vraiment sinibaza ko tenda vyakira bon uko vyari gukina ko boyivuza yaba yadivuza ko kandi ndabashimiye gusa burabukuntu bokongera. Yakubwiye wowe bawifuza yuko bazivuza gute kugira ngo wumve yuko ushimishijwe n'ivyo bikorwa bagukoreye? Ushaka gushira umujournaliste indirimbo ukamushira Kenzel agacaye kubita 16h17 ukarindira rendi maxime recredi nayivuze kandi bikabe bihere yaje nyene yufuma yivuze no munsi akayivuza basi na 2 minutes ejo kandi 2 minutes uko nyene ukaguma yumva cyo nicyo no basaba gusa apana gushira indirimbo gacaye yivuze umwana muremure uwo munsi nyene kugira ngo umumve apriyo ngaho ntihagire suite ico kintu vraiment barabukuno bohindura. Nibaza yuko abo wabwiye biyumvishe ku mpande zabo. Nay Chris kuba wararonse novuga ngo
ubushobozi canke gushika uronka hit nk'iyo ufise. Hari benshi bari ngaho hanze bakora mbere bamaze gukora indirimbo nyinshi ariko batararonka ubwo buryo bwo kumenyekana. Niki kintu utegekanya kugira ngo uze usubire kongera abarundi gitume baguma bakuvuga nkuko basanzwe bariko barabikora muri kino gihe? Bo icyo nababwira ibikorwa biriyo kandi byinshi kandi vyiza, gusa kya kintu cyose gifise umwanya wacu. So ntafata ubunyene ngo ndiko ndasohora indi ndirimbo, no, ndindire kwanza mbere abafanzi no bamaprogram ashaka kumbwira ati ney duwe kandi ikindi kintu kimeze gute, kiri romantique gitambika, kimeze gute gashumenya na ukuntu ucukora. N'ahandi yo vraiment birahari kandi ndabemereye yuko sinzoba ego kweri vraiment kuba veteza. Twitege nk'indi ndirimbo ryari haciye amezi angahe canke ni yonyene muri 2020 tuzokwama tubona? No, si yonyene gusa cyane ibintu basaba kwanza nuko kwanza baguma bayiraba bakayumva bakayifilinga komsa umunsi uzogira video babe bamaze kuyifilinga fresh muri mood. Hama gusora indirimbo sije mpanga program, no, je mbonye gusa commentaire nka 10 canke 20 bambye ati ne yagize gusohora kwera je nkora kubera abafanzi, sinkora ngo kubera je ngo planning yiwanje. Ndafite planning yiwanje nabonye bashaka kumbwira ati ne okay wagize ko digikogo yabambwiye tuzora ukuntu tugira turekure mbwa kuri umwanya no stop kwanza niturayihaga kwanza. Ariko abafana bo baguma basaba naho uba wasohoye haheze iminsi 2 baguma kubwira ngo turakeneye ibindi bikorwa, mbega umva uzoca uzurasohora kondwi bro? Gusa abafanzi nabo kuri mbo ugerageje ko abafanzi ari igihe usanga nyine batumuve nawe uvetera mu mutwe ugasanga usohoye ibintu ata program. Gusa urabumva kwanza no gucugira kwanza reason yawe kuvuga ati eski ukuntu avuze ko nyagize ko nsohora bikeneye ugacusohora, noguma uca wumva ivyo abafanzi. Navuze kuri pare yiwawe nkawo muririmbyi utaravye ivy'abafanzi utaravye ivy'abanaka ukavuga ati ndabona yuko nk'inyuma y'amezi ya naya noca ndabongera igikorwa vyoba bikwiye inyuma y'amezi ya naya yuko nobongera ikindi gikorwa. Bo inyuma y'amezi ari mbi ndashaka kure ikindi gikorwa mesi nababwira ukwezi ni surprise muzobona, gusa kigiye ku mbuga malinki muzoyabona. Kubera je ndashaka gukora ibintu ngo ndaguye promise parce que ushaka guhara ugasanga birahindutse ibintu nk'ivyo. Ney Chris tugushimire, twizera yuko n'ikindi gihe tuzogutumako uzotworohera nko watworoheye. Hama tugusaba usezera abakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi, wongera batumirira gukurikirana ibikorwa vyawe. Puchambira mbere ndabashimiye Ndaha TV kukigoro mwagize kugira ngo tubashe gukorana namwe interview, kandi vraiment mubandanye mukuru kunyene muri abandaground bakora neza mukabagisha ama interview. Kabiri ndashimiye kandi abakunzi b'umuziki ndundi ndavye aho indirimbo yanje igeze, vraiment ndabishimiye sana beaucoup. Kandi mwandaye mukurikirana ibiganiro byo kuri Ndaha TV. Merci beaucoup. Abakunzi ba Ndaha TV nkuko mwayibona imbere ya kamera mwari kumwe na Adrenis Promoter na Ney Chris. Genda kuri YouTube mwandike Ney Chris murakurikirana indirimbo yiwe No Stop, mubandanye muyifiringa nkuko yabibasavye, nkuko nanje nayibemereye ndakora ibishoboka byose kugira ngo ngume ndabazanira amwe mu makuru agiye atandukanye, bimwe mu bintu turiko turabona yuko ari vyiza bikwiye kuja imbere nkuko mwama mubisaba. Ndabashimiye, mugumane natwe. Utaragira subscribe kuri Ndaha TV yigire kugira ngo ugume ukurikirana ibikorwa vyacu. Ndagushimiye.